tutashoboye gusigura neza turabizi yuko abasaseredoti muri kumwe basanzwe bagize ibyo tubize bazobandanya babibasobanurira icyo tugihaye yuko tubisa bakayibota twagira ngo rero ducagawe mu kubigisha ku bibazo bimwe bimwe ndataza kuvuga byerekeye bya Eucharistia na liturgia ariko kandi kubera ko turi kumwe na bagenzi banje banonosoye ibya liturgia baraheza banyiganye babona ntashikanye neza cyangwa aho bumva ntagoroye neza bahagorore na kare abantu nabo bashanya hariho abagize ati Eklezia y'ibya Eucharistia none umukatolika yoshobora kuza gusangira mu ba-Orthodox uruhusha rwo gusangira Eucharistia rwo guhabwa Eucharistia rurashobora kuba ku bintu bibiri nagomba ko mutegera icya mbere mubwirizwa gutegera ni ukubanza mukamenya neza yuko iryo shengero kuko mu by'ukuri barakunda kwigiranya idini n'ishengero mu bisanzwe abemera bose Yesu Kristo dufise idini rimwe rya Yesu Kristo mugabo hakaba hari amashengero menshi nk'aba-Anglikani n'ishengero naryo rigendera Yesu Kristo Orthodoxe niko kuruka abakatolika niko kuruko mugabo si ibindi dini ngira ngo umuntu yoshobora kuvuga nk'ababudisiti yuko ari ibindi dini kuko batembera Yesu Kristo mugabo mu bisanzwe hari yose n'amashengero none rero ariko ndavuga yuko kritere ya mbere nako icyo soherako kugira ngo mubone yuko mushobora gusangira nuko iryo shengero riba ryemera Eucharistia nk'uko tuyemera cyane bigomba gusa icyo ni icya mbere icya kabiri nacyo ni icy'uko umuntu biba byamuburiye yabutse ahandi hose kuko mu bisanzwe umukristo w'umukatolika yogenda gusangira muri Eklezia Katolika ahari Eklezia Katolika niho yoja gusangira mugabo mbajije uti none ko atahandi nashobora kuronka mbega noje gusangira mu Orthodox jewe no kwishura nti ego cyane kuko aba-Orthodox baremera Eucharistia kandi mbere nk'uko tuyemera twatandukanye igihe kimwe mu kinjana cya 11-12 mugabo ubundi twari dusanganywe n'ubu kandi turacyasanganywe hariho imigigwa imwe idutandukanya ariko baremera Eucharistia nico gituma rero umukristo ataronse ahandi umukristo w'umukatolika ataronse ahandi yoja mu mwuka y'imisa akaba hari Eklezia gusa ishengero y'aba-Orthodoxe hakareka gusenga na hamwe yogenda gusenga mu ba-Orthodox ico rero kiratomoye mu cyumbe gutyo kandi ndacishiwe ku byerekeye aba-Orthodoxe sinavuze abandi hanyuma ikibazo cya kabiri ariho abajije ati mbega none nk'uko umuntu asanze ya meza ya mbere twavuga y'ijambo ry'Imana yamaze kurenganwa agasanga ijambo ry'Imana bamaze kurishikiriza mbere n'insiguro bamaze kuyishyikiriza none yoshobora kuja gusangira avuga yuko yagiye mu misa umva rero
inguka y'imisa mu bisanzwe igizwe n'ayo meza abiri nibura, ayo meza abiri kandi yombi arafatanye, ku buryo rero ku bwa ngingo umuntu yaje asanga bamaze guheza ibyo ku meza ya mbere ntiyumvirije kuja ku meza ya kabiri, kuko murumva yuko imisa ntibikibaye imisa, kuko imisa irimo ibyo bibiri. Mbere sinovuga yuko ari ibyo bibiri gusa, n'ibindi byose biyitangurira biri mu nkuka y'imisa. Mugabo tuvuge ibituma umuntu yovuga ati imisa yabaye imisa, n'ibyo novuga bibiri, kuko uba wumvira ijambo ry'Imana hanyuma ukaja kw'ikonsekarasiyo ugahava uja guhabwa rero umukate w'ubuzima. Nk'uko nabibabwira, gerageje kubibabwira, burya iyo Yesu atabanza gufata umukate ngo agira ati iki n'umubiri wanje, ngo abivugire ko ijambo, ntibari kumenya ibyo ari byo. Nicyo gituma rero ijambo ry'Imana rirahambaye, kugira ngo umugirwa ntuhave uba nk'umuhamuro gusa, ujya mugirwa wo gusangira. Uko rero niko nobishura. Ariko rero kubera yuko nk'iyo umuntu arwaye bashobora kumuha impamba, ngira ngo uwo muntu mu kivi yoba yaronse bituma adashobora gushika hakiri kare, ngira ngo araheza agapfa kuba nyene aravuvudukira akobo. Mugabo murumva yuko nta misa aba yagiyemwo nka neza. Hari ikindi mwavuze ariko n'icifuzo yuko amategeko ya liturujia adakurikizwa hose, yuko hamwe hamwe usanga baririmba indirimbo by'ukuri zo mu biteramo, ni indirimbo z'Imana mu bisanzwe, mugabo si indirimbo za liturujia. Indirimbo za liturujia kugira ngo zibe za liturujia zibwirijwe kuba ari indirimbo ubwa mbere zarabwe n'umugwi w'abashinzwe indirimbo za liturujia, ni ukuvuga abahinga babinonosoye muri ibyo byerekeye iby'indirimbo, iby'umuziki w'ekleziya. Icya kabiri, ururirimbo rubwirizwa kuba rwararose uruhusha rw'umwepiskopi wo mw'idiyoseze iyi canke iyindi. Ngo ngaha mu Burundi vyoba vyiza urwo ruririmbo rwararose uruhusha novuga k'uwushinzwe ibya liturujia mu Burundi bwose. Ariko bitabaye uko na mwariga izo nzego zitaraboneka nka neza, hariho umwepiskopi yarekuye muri diyoseze iwe ururirimbo, arabifitiye uburenganzira. Ariko ku bwa ngingo urwo ruririmbo ntirwobwirizwe kurengana imbibe za diyoseze umwepiskopi yaruhereyemo uruhusha. Uko rero niko bya liturujia bisanzwe bitegekanijwe. None rero icyifuzo twacumvise tuzoheza tuze turafashanya abepiskopi, ikadushireho neza urwego ruza rurabiraba neza. Ariko mu kurindira ivyo ntihagire umuntu agira umutima usimba. Mukivi muririnje mwiyumvira ko muriko muririmbira Imana, naho muririmba nabi ngira ngo Imana irabishima, kuko Imana ishima byose, cyane cyane iyo bigizwe n'abantu batazi ibyo ariko baragira, kuko yaturemye itubona, none rero iraheza ikatwakira uko nyene. Ariko rero mbonero kubabwira yuko indirimbo zose z'Imana, indirimbo zose zerekeye Imana ntizica ziba indirimbo za liturujia. Indirimbo za liturujia ni indirimbo zagenewe
gusenga mu nkuka y'imisa, gusenga mu masakaramentu, no gusenga muri cya gisabisho cy'amashemezo y'ekleziya, amashemezo y'ekleziya. Ibyo ni byo bihe bitatu bikuru bikuru bita ibya liturujia. Birumvikana yuko n'izindi zisanzwe zikoreshwa mu bintu by'amasakramentali, no kuvuga ibisa n'amasakramentu, nabyo nyine birashobora kuba nk'uko byo ari bya liturujia, ubwoko bwa ngingo si bya liturujia. None rero tuzogerageza kuza turabitunganya ku rwego rw'igihugu, twumvise icyo mwifuje. Hanyuma hari ubundi yavuze ukarisitiya ko igirwa na Ekleziya Katolika, none niko bari gukumira abandi mu yandi madini, yagomba kuvuga mu yandi mashengero. Mbega mu yandi mashengero nta ukarisitiya ihari? Icyo ni ikibazo umuntu abwirizwa kuraba ku ishengero. Ikiriho coco ni uko nk'amashengero amwe y'abaprotestanti usanga hariho ibyo batemera mu byo twebwe dusanzwe twemera. Nk'akarorero barashobora kugira bati burya umukate n'umuvinyu n'ibimenyetso gusa bitwibutsa yuko ari umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo, mugabo Yezu Kristo by'ukuri ntaheza ngo aze abe muzima muri ibyo bimenyetso. Muca mwumva rero yuko nko muri icyo kiringo haca habamo akantu kabuze. Nicyo gituma usanga kenshi muri mwene ayo mashengero nta na hamwe usanga hano itabernakuro babikamo umukate wamaze kuba Yezu Kristo, kuko bagira bati bamaze kwihereza icyo kimenyetso nta bindi biba bisigaye, n'amahositi asigaye barashaka kuyasanzaza ngaho cyane bakayaha abana bakirira. Murumva yuko rero turaba dusangiye rwose. Ni ukuza rero umuntu araraba akitondera aho yovuga ati naho nyene harimo ukarisitiya. Hariho wabaje kandi ngo ko navuze ko Ekleziya ariyo irangura, ariyo igira ukarisitiya, hakaba hari ama-Ekleziya ku nzego nyinshi, kuva kuri Ekleziya yo kuziko abandi bita yo haziko, Ekleziya y'Imuhira, none nayo nyene irarangura Ekleziya habe namba, kuko muri za nzego navuga iyo ntirimo. Ngiye mbere mboneraho no kuvuga no kwishura uwabajije ngo mbega none abatari muri izo nzego bo ntaho ntibaheza ngo batere. Uguterera kwabo nuko umuntu abasanzwe mu iparuwasi, yari mu iparuwasi hama hariho inama mpanuzwajambo zifasha padiri mukuru n'abasaseredoti kuyobora paruwasi. Iyo hari ibibazo hakaba hari ibyifuzo baraheza bakabishikiriza muri mwene izo nama. Hanyuma padiri nawe abasanzwe ari mu nama bita presbiterali, no kuvuga mu nama z'abasaseredoti, nawe araheza akabishikiriza ngaho. Ari ingingo ribwiza gufatwa n'umwepiskopi, umwepiskopi araheza akayifata yabanje kumviriza abo bose, guhera kuri Ekleziya yo haziko gushika kuri Ekleziya yo mu iparuwase n'ahandi. Bose rero barafise ijambo, bose barafise uruhara, mugabo bamwe bose uruhara rwabo ruri naho rugarukira. Ibyo nivyo novuga. Aha icyo navuze zijya nzego ni inzego zifashe ingingo, iyo ngingo iheza ikemegwa kuko babirekurirwa n'amategeko. Ahantu hose hari abantu, hakaba hari umukuru w'abantu, habwirizwa kugira amategeko kugira ngo abantu ntibabe mu kajagari. Mwumve rero yuko na Ekleziya n'ahari y'Imana
igizwe n'abantu, ikaba imeze nk'ishirahamwe. Nico gituma rero n'amategeko nayo aheza agakenerwa, yaba amategeko asanzwe cyangwa amategeko ya liturujia n'ahandi. Hanyuma ari wifuje yuko hoba ishure ryigisha ibya liturujia. Amashuri asanzwe ariho n'ahatari ngaha mu Burundi. Umuntu ashatse kuja kwiga liturujia nukuri twoheza tukamurondera yaja kuyiga mu kurindira yuko tuzoshinga kaminuza katolika izoba irimwo n'ivy'Imana n'ibyo vya liturujia bikazoba bihari. Jewe kugira ngo sinzuha ijambo abandi, nagira ngo mbanze ngeze ngaha, ariko mpe n'uwanonoseye ibindi vya liturujia hari ico nibagiye ayunganire, nawe ni Patiri Nyakubahwa Patiri Silas. Murakoze. Ndakengurutse cyane n'icubahiro Mwepiskopi w'Ubujumbura ampaye aka karyo nanje ngo nico mvuze, ariko yabivuze byose. Ariko ikindi caje kimeze nk'ikirari vya liturujia, bari bansavye yuko twofashanya guhana k'umuco. Iki kijanye n'ibintu vya hamwe hamwe usanga ngo bagira ibintu vy'imvuri mw'isengero, ahandi naho ntibabigire. Murabona ekleziya yacu mu minsi iza nizohimbaza imyaka 125 itanguye. Noca mvuga rero yuko tukiri bato uravye yuko dufise iyo myaka turi muri ekleziya imaze imyaka irenga 2000. Ni ukuvuga rero ibi vyo guhimbaza mubitegera neza, ibi vy'imvuri mumenye ibi vyo guhimbaza bimwe mwavuga hariya ku masitirizare, ku masengero bato bato, maze umuntu atari umusaseredoti akaremesha igisabisho ku munsi w'Imana. Ngiye kuvuga yuko mu bisanzwe ni ku munsi w'Imana gusa, hagati mu ndwi burya ntibirekuwe, sivyo? Ku munsi w'Imana zijya muri rero mutozisanga muri kiriya gitabo bakoreye umukirisu murabike ariko arasengesha ku munsi w'Imana ata musaseredoti yabonetse. Zijya rero zikoreshwa ico gihe conyene hariya ku masitirizare, nahone umunsi Patiri ataje kubahibuka yeza. Kijya rero cuko hariho abaca bijana mu misa bagatangura igisonga ca mbere kiza kutubwira gutya, igisonga ca kabiri kivuga gutya, n'inkuru nziza iza gushikirizwa n'umusaseredoti nayone bakayibura. Kijya ni kosa, kuko kubazi kiratini mu mwuka y'imisa najya mubona Patiri asigura, atanga isiguro y'ijambo ry'Imana, bavuga yuko avuga ini persona Christi, no kuvuga ni Kristo avuga muri we. Ivyo ni ivy'umusaseredoti wenyene. Ubundi wese yigisha ijambo ry'Imana naho iba yiyigisha iva kuri Mutima Mweranda, si ku rugero nk'ubwo wo mu mwuka y'imisa. Bagira bati umusaseredoti we bariko aravuga ivy'igisomwa ni Kristo wenyene avuga. None rero ico naco mucumbe, ibisigaye rero nivyo gukosora aho vyoba bikigirwa, tuguma twese dufashanya kugenda dukosora, dufashanya ubwa mbere no gutegera. Abacishijwemo ivy'indirimbo za liturujia, hariho n'ikindi kibazo bamwe bahavuye bagira bati mbega ko batubwiye ko indirimbo zivuga Imana zose atari za liturujia, ni ukuvuga mu misa, mu masakramento no mu gisabisho c'amashenzo ya ekleziya nk'uko twavyumvise. Bati mbega iza liturujia zozo zirarekuwe kuja gukora ahandi hantu atari muri liturujia? Muca mwumva navyo niko atari vyo, kuko muri liturujia ni ikiganiro kiba, ibintu tuvuga n'ibintu dukora n'ivyo turirimba, ni ikiganiro kiba gifise uwo cerekeye n'amajambo dufise uwo tuyabwira nawe n'Imana. Gusenga hanze ya liturujia nahone nivyo tubwira Imana, mugabo urugero si rumwe. Ni ukuvuga rero nahone twoheza tukaraba yuko indirimbo zimwe zimwe usanga zikoreshwa hanze zari za liturujia atari vyo. None nk'ubu niko ndavuga ngo ndapatiriye Yesu canke ngo ndakuninahaza Yesu hejeje kunyihereza, ivyo ntimwumva yuko ari vyo mu misa honyene, kuko mba niko ndabivuga Yesu ahejeje kunyihereza nyene. None wumva mu kindi gisabisho nobikoresha bikagira isiguro. Nico rero agomba kunganirako
guca imisa naco ni vyiza yuko ata muntu yocererwa nyene kandi abona yuko atocererwa imisa kuva ku ruririmbo rw'inyinjizo gushika kuri rurya rwo gusozera ni vyiza ko ata muntu n'umwe abicererwa mbere ni vyiza yuko umuntu yoshika imbere hanyuma mbere n'imisi iheze akitonda ariko nk'uko babitubariye vyashitse ukagwara canke hakabimvo nuko n'imiburire gisomwa usanze catanguye ntucunge vyose imisa ntiwaronse imisa niba hari imisa yohava ikurikira curindira iyo yindi misa uhavuja muri iyo misa kuko ntuje guharura yuko wagize imisa ibisigaye ni hamwe nyene kubera imvo canke ziriya ushobora kugira uti umukama arategera ko vyangoye mugabo ahandi urumva ko imisa itaba yabaye imisa. Murakoze, nitugire Kristo. Egome tugira amahoro ya Kristo. Nagenda banje kubakengurukira rwaruka kuri ibyo bibazo mwagiye murashikiriza ikimenyamenya cy'uko mwakurikiye kandi byongeye n'ibibazo mukura mu mihana muja murunga hirya no hino. Jewe sinanonosoye iby'umusaraba gusumba abandi, none rero abepiskopi nabo nyene barashobora kunyunganira canke idatomowe neza bagaheza bakamfasha kubitomora. Mbere kucambere navuze ko dusenga umusaraba, none birakwiye nitwohava twumvira ikigirwa Mana. Nakuriye kuri iki kintu, uyu musaraba mubona ni ikimenyetso kitumenyesha ikindi, ni ikimenyetso kitumenyesha ikindi, kijana ku kindi, kijana kuwawubambiweko, kijana kuwawubambiweko. Mbate n'akarorero, iyo ubonye umwotsi wibaza ko hari habaye umuriro, urashobora kugenda kurondera uwo muriro, none atari umuriro umwe wagahetse. None rero uyu musaraba ni ikimenyetso kitumenyesha uwawubambiweko n'ico yaturonderera ariko rukiza. Si uyu musaraba utanga urukiza, si uyu musaraba utanga urukiza, si iki kimenyetso cy'umusaraba gitanga urukiza, si iki kimenyetso cy'umusaraba gitanga imihezagiro n'imigisha. Nuwawubambweko atanga urukiza kandi akongera akaduha imigisha n'imihezagiro. Uyu musaraba, iki kimenyetso yari isanamu ya Bikira Mariya, turagishika ko hanyuma tukijyana utwibutsa uwawubambiweko n'ineza aturonderera, n'ineza turonderera. Erega navuze ngo turasenga umusaraba hamwe kuwa gatanu mweranda, mugabo ntitwibagire yuko mu gihe dusenga uwo musaraba tubanza tukazirikana ijambo ry'uwo yawutubambiweko ritumenyesha icyo arondera kuri zina muntu wese n'ahahagaze urukiza. Iki rero ni ikimenyetso giheza kikatujana kikatwibutsa uwo nyene ashobora kuduha urwo rukiza mu ijambo ryiwe, mu masakramentu wenyene. Hanyuma hariho n'icyo mwaciye mubaza muti abakuze nta musaraba bafise bobo ko ari uw'urwaruka gusa. Uyu musaraba naho uraha si kuvuga ko Yezu yabambiwe urwaruka gusa, ekaye yabambiwe ezina muntu wese iyava akagera. Mugabo umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri mu gutanga ico kimenyetso yabona urwaruka rusanzaye cyane rugatwagwa n'isi,
rugatwarwa n'isi ruriko rurabura ikibegeranya cyangwa ibyo bibegeranya naho ntibiheze ngo biheze bibabumbe ku mutima. Niho yagira rero ati nimwibuke kuri icyo kimenyetso cy'umusaraba yabahaye kibereka ubwo rukundo ntangere Imana ikunda abantu bose, mugabo ikunda n'urwo rwaruka ntiruhave rubandanya ruzimira rutakara mu by'isi rwibaza yuko ari aho hari ubuzima. Nk'uko umweranda Agustino abitubwira, Imana yaturemye itwiremeye umutima wacu ntushobora gutekana ibikwiye utegereye uwawuremye. None rero yagira ati iby'ukuri mwarwaruka nimwibuke uwababambiwe arabakunda arabaronderera ineza. Nuko garuka ku ijambo ryiwe icyo ni ikimenyetso gusa ndabahaye cyerekana urwo rukundo ntangere rwitanga gushikaho umuntu aheba ubuzima bwiwe kugira ngo abandi baheze baronke ubuzima. None kuri uwo gatanu wonyine ntibikwiye gusenga gusa, ari nacyo gituma hakenewe nuko kuzirikana ijambo ry'Imana no kuzirikana urwo rukundo ntangere. Hanyuma hariho abandi wundi yabajije ibyo amagorwa dufise, imisaraba twikoreye, nuko mu buzima bwacu ndagiye umwepiskopi wo mu Rutana aheze akinyunganire ko umugabo nagomba ndababwire yuko amagorwa agahinda n'urupfu bigendana n'umuntu, kandi nta nyishu y'ayo magorwa n'agahinda ntaho tuzoyironka iyo nyishu. N'abaganga barapfupahaza gusa, inyishu iri mu wabambwe wenyene Yezu Kristu, akababara agapfa mugabo akizura mu byapfuye akemerera abazomwemera bose. Hanyuma n'igikurikira ndaheza ndagitange kinyunganire ko aba baciye babaza uwo musaraba ko ibyo nabibahaye ku inyishu ko ujana n'isanamu ya Bikira Mariya uwo musaraba, kandi bakaja baravuga hirya no hino bacyoza nuko emwe ugutuka ndagutorera. Murabyumva? Ugutuka ndagutorera. Mbega mu Kirundi gisanzwe hoho ntimunzi ko bavuga yuko umusha atunga husha umugore atazoheza ngo arebe neza ibibondo. Natwe Bikira Mariya ni umuvyeyi w'ijuru, yaraherekeje Yezu Kristu igihe yikorera umusaraba, aramuherekeza gushika bamubambe kuri uwo musaraba, ariko yitangira ba bantu, ariko yitangira twebwe, aramuherekeza nuko gushikaho acikana, hanyuma barajana mbere no kumushingura yaraho. Mugabo twibuke kandi yuko n'igihe yazuka nawe nyene yaraje araba ngaha. Urumva rero n'umuvyeyi yaherekeje umwana wiwe, mu magorwa. Mbega mugira mwibagire naho we wari Imana ubundi akabikiremwa, mugira mwibagire yuko n'umwana naho yaba yabaye ikigaba gute umuvyeyi atamuta. Mu Kirundi mbere baragira bati bariko barakubita inzoka umuvyeyi yibarutse yarashika, agaca bati murakubita neza n'icambuyemo. Uwo yari karabona ayo magorwa
agira acungura isi n'umwana wiwe yaramuherekeje, n'uyu rero abandanya ducungura ariko aramuherekeza. Hanyuma ikindi bace bavuga ibijanye n'ibimenyetso, ibyo bimenyetso by'amashapure, ibyo bimenyetso by'amasanamu. Inyishu ni imwe, ico ni ikimenyetso. Erega igihe tuvuga ishapure, zirya ntete z'ishapure dufata, nimwibuke ico tuvuga. Mwaramutse Mariya, wewe wuzuye inema, urahezagiwe mu bandi n'umwana w'inda yawe arahezagiwe, dusabire twebwe abonone. Ni ukuvuga rero niyo shapure itujana ku butore bw'uwo muvyeyi, kwihezagirwa ry'uwo muvyeyi, natwe kugira ngo aheze atubere mu ngoro. Ingembe ndaha rero Musenyeri aheze anyunganire. Ego murakoze. Mwabaje ibibazo byinshi bijanye n'umusaraba n'ibitangaje, kuko na Pawulo muratubwira yuko umusaraba bamwe bagira ngo ni ubujushu, ngo ni ubusazi, abandi nabo bakabona ko ari igitsitaza. N'uyu munsi rero umusaraba uguma udutangaza, kandi uzoguma udutangaza, kuko Yesu mu kuwubambwako, mu kwemera kuwupfirako, yemeye kwishinga inabi y'isi, ibicumuro by'abantu bose. Arahava awubonera ko amagorwa atavugwa. Nicyo gituma rero uvuze umusaraba, hari abaca babona ubwo bubabare n'ayo magorwa, bakagira bati none icyo utuzanira ni iki? Umusaraba ni ikimenyetso cy'urukiza, kandi umusaraba ni ikimenyetso cy'intsinzi ku nabi, ku rupfu. Umusaraba ukaba mbere n'ikimenyetso cy'umwizero kuri twebwe twese, kuko kubwa Yesu yawubambweko, yaturonye ikigongwe cy'ibicumuro byacu, dushobora gutororwa akabi kacu. Ikibazo cya mbere nagomba kwishura, mwavuze muti umusaraba ni ikimenyetso cy'ubugamburutsi, cyo kuyoboka ishaka ry'Imana. None icokorwa kugira ngo twebwe ugwaruka tumenye ingene twifata mu ngorane zidushikira hamwe na Yesu Kristo, kuko Kristo azi yuko nuri wenyene. Yesu Kristo muri kumwe, kandi avuga ati shaka kugendanira y'ihene, yikorere umusaraba wiwe umurikire. Uwo musaraba rero sigegene y'igiti n'igi, uwo musaraba nivyo vyose biza bishobora kuruhisha umuntu ku mutima no ku mubiri, bishobora kuza bigerageza umuntu kugira ngo bimukuye ku Mana. Mugabo akamenya yuko nk'uko Yesu yarize ibara ryo ku musaraba n'amagorwa yo ku musaraba, ariko natwebwe nyene duhamagariwe kurinda ivyo ducamo bitubabaza, kugira ngo dushikire izuka, dushikire ubuninazwa. Kuko turabizi Imana ntidutereranye ibitwosha nabi, mugabo Imana iraducana mu nzira zigoye. Imana iratureka rimwe na rimwe tugaca mu mageragezwa, mugabo mageragezwa nayo adufasha kubona aho tugeze muri kwa kwemera kwacu.
ko dufise wa mutima wo kuyoboka Imana, wo kwemera Imana. Ntiduce rero dutwarwa n'ivyo tubona bitubabaza, ngo tukamenya yuko inyuma y'ububabare nk'uko n'inyuma y'urupfu, ko n'urupfu ruzanana n'uwo musaraba hariho ubuzima, hari intsinzi twashikirijwe na Yesu Kristo. None rero nimurondere kuzibukira umusaraba. Nuvuga kwibaza yuko ikintu cyose kikugora, kikubabaza, kikuruhisha ari kibi, ari kikwanga. Oya, naba nibusaba yuko n'abasokuru bavuga bati ushaka umubira abirakuya, ushaka umuce acuka ijoro, kandi n'ibanga bikabarirwa ingata. Ahubwo ni gusaba umukama wenyene bavuga ubukomezi no kwakira ivyo bikugora no kubicamwo ufise umutima wemera kugira ngo uzishike intsinzi kumwe na Kristo yateje intsinzi ku musaraba. Icya kabiri nishura ni kuri ibi mwavuze kujanye n'akahise k'Uburundi, aho twebwe guharuka tubabwira yuko mwokundana kandi mugasiza hamwe nk'uko Mukama bidusaba, mukavuga muti none vyoshoboka gute ko usanga abantu batabibona kumwe, bamwe babibona ukwaza bakabona kuriya. Aho niho hari inyigisho nyene. Abantu kuri iyi si ntibazokwigera babona ibintu kumwe. Twebwe turafise inzira Yesu Kristo yaduciriye, inzira Yesu Kristo yatweretse. None rero ko tubwirizwa gukundana ni itegeko ry'Umukama, kandi Umukama yaduhaye azi ko mu bantu hariho urwango, hariho inzigo, hariho ishari, ariko kugira ngo dushobore kubirengera ntibambe dutsindwa n'iyo nzigo n'iryo shari. Yesu atubwira gusubiza hamwe, kuko azi neza ko abantu bacanamwe, batandukanye, bagasubiranamo. Nuko n'ubwa mbere twakiriye iyo nyigisho yiwe y'urukundo, iyo nyigisho yo gusubiza hamwe imaze kutunyura rero tukayiyumvamo, niyo dushobora guca dufata ya nzira y'ingene twosubiza hamwe n'abo tutari kumwe, abo tutumvikana, abo twashamiranye, kuko urukiza ruri aho nyene gusubiza hamwe no kugendera mu rukundo. Murazi ko tuvuga ko n'umusaraba ari ibendera ry'urukundo. Ivyo nivyo novuga kugira uwundi yunganira nopamika. Egome nukongera ko akantu gatoya, kongerako akantu gatoya cyane cyane ndakabarira nyene mwebwe guharuka, mukabona umuntu agomba kudukura ku muvyeyi wacu Bikira Mariya, yari bwavuge ngo muramuce kure, mugabo sivuze gutyo, mvuze muramwegera ahubwo mumufashe, kuko Bikira Mariya ni umuvyeyi ahambaye cane kandi afise ikibanza ntasubirirwa mu kwemera kwacu. Mu kinjana ca gatanu uku kwemera kwacu kumaze gutangura, hari imbere mu kinjana ca kane ca gatanu, harabaye abantu bakagomba kwemeza yuko Bikira Mariya naho bavuga ko yabyaye Yesu Kristo, mugabo ngo yabyaye Yesu Kristo gusa kubw'uwo muntu bwiwe. Baranka kwemera yuko Bikira Mariya yabyaye Yesu Kristo
uko ari Imana muntu. Aho rero abo bose bagomba kuza baragira ngo Bikira Mariya ntaje hamwe na Yezu Kristo, baba bafise kumbure mwe n'ivyo vyiyumviro vy'uko bagira bati Bikira Mariya basanzwe ari umuntu gusa, ntiyoza araja hamwe na Yezu Kristo kandi twemera ko ari Imana. Mugabo mumenye yuko iryo nyene niryo teka yatewe, kandi atakindi kiremwa na kimwe cigeze kiriterwa kizosubira no kuriterwa, yuko yashoboye kwibaruka umwana w'Imana, kandi Imana ariyo yamuremye. Aho rero hari ikinyegezwa tudashobora guca dutegera, mugabo tubwirijwe kuza turazirikana kandi tukabona ko ari uko nyene. Murabona, woshobora none kuvuga ngo nguko umuntu wabyara umuntu kumubisa ngo umutima niwe wamubyaye. Umuntu ubyaye umwana umubyara ari n'umutima n'umubiri byose biri hamwe. Bikira Mariya rero ntiyabyaye Yezu Kristo nk'umuntu gusa, mugabo yamubyaye nk'umwana w'Imana. Aho rero hari iteka rihambaye rituma ashobora kuba kumwe n'umwana wiwe, uretse inyigisho bamaze kutubarira nyakubahwa Musenyeri Salvatore yagiye kudusigurira neza yuko n'ubundi yari munsi y'umusaraba. Erega burya umubyeyi niwe yama ashikana mu bigero umwana yibarutse. None ko Bikira Mariya yibarutse umwana w'Imana, yashikanye mu bigero uwo mwana w'Imana mu kumufasha gucungura abantu. Hari n'abahinga mu by'Imana mbere bashitse ku rugero rw'uko bagira bati erega Bikira Mariya yarafashije umwana wiwe gucungura abantu. Ntibyemewe gutyo, mugabo bisa n'icyo nyene, kuko n'ubundi umubyeyi niwe yama ashikana umwana wiwe mu bigero, gushika mu bigero kwa Yezu kwabaye kuducungura. None rero umubyeyi wacu akiyamira iruhande y'umwana wiwe, abadashaka nabo barabireka, twebwe mugabo tubandanye tubyemera, kandi tubandanye mbere dufasha n'abandi yuko bovyemera tugire Kristo. Hariho ikindi kibazo cyashikirijwe, igituma ku isanduku y'uwapfuye bashirako umusaraba. Murazi twabisiguye kare, n'ubu n'abepiskopi babisubiyemo, umusaraba ni ikimenyetso cy'umwizero, c'urukiza c'uwemere Kristu. None icyo kimenyetso ni ukuvuga yuko uwo muntu naho avuye kuri iyi si yemera Kristu azozukana nawe. Ni ikimenyetso rero c'umwizero. Naho ugiye muri iyo sanduku, naho ufubwe, urahinduye ubuzima, ntuheze ko wemeye umwana w'Imana. Nterahetse kuri ibyo bibazo mwabajije, ntanga nshinga intahe ku byo nasomye kandi byabaye, byanditswe mu bitabo bitari bike. Akamaro k'uwo mubyeyi bariko barabwira Bikira Mariya mu mwaka w'1964 mu gihugu c'Ububirigi hariho umwana yari yabaye ikimuga, agwaye atagaharyamye. Mugabo amaze kumenya ubwenge baramwigisha ishapure, akaguma ayivuga igihe cyose. Niho rero hari igihe yabwira
ababyeyi biwe ati nimunjane mu isengero ndafise icyo nja kwibaririra Yezu uyu munsi. Wa mwana baraheze baramutwara ntibari bwatera imbere cyane ku nderuzo bamushyiraho impande mu isengero nyene atari kure ya altari. Wa mwana abandanya yivugira agashapure aryamye kuri iyo nderuzo. Hajya rero umusaseredoti adugije ihositiya rininiya ryahejeje guhezagirwa. Wa mwana n'ukwemera kwishira ijwi rirenga atura akaborogo avuga ati Yezu ukaramuka utangijije ndabwira nyoko wawe agukubite. Yavuye muri iryo sengero agendagenda. Tugize amahoro ya Kristo. tugire Kristo engurukire abungeri bacu bakomeza kwemera mu nyigisho baturosa tube tubakomera amashyi. Yezu ntabeshera kandi ntarenganya, icyo avuze aca kirangura. None rero n'inyigisho duheze kuronka n'isiguro z'ibibazo twaronse, agira ngo aserukire hagati yacu tumusenge azishikane mu buzima bwacu bwose, atubere koko ubuzima kandi ubuzima budahera. Mbega mwagaruka ngende wabakiza ikibazo. Mwese muremera yuko muremera ijambo ry'Imana? Muremera ijambo ry'Imana? Niyo bamuyemera, iryo jambo ry'Imana ritubwira riti nimuze mwebwe mwese murushe nzobaruhura. Egera Yezu azoruhura. Changer. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Nitewe na wewe. Nitewe na wewe. Tuikawe na kimani. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.